ndondeza mushikirizwa na Fokode kubijanye n'abanyagihugu Burundi bagenda barafatwa n'inzego z'umutekano mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Ku mugoroba wo kuwa 12 ndamukiza mu 2018 harabaye ikintu gitangaje cyane kwibarabara bita Boulevard du 28 Novembre neza na neza muri quartier ya Mutanga Sud hafi ya kaminuza y'u Burundi ku kigo bita Campus Mutanga. Ico gihe kuri uwo mugoroba habonetse imodoka wamengo yateretswe mu muserege w'iryo barabara Boulevard du 28 Novembre. Iyo modoka yari modoka ntoyi mu bwoko bwa voiture Toyota, ikaba yari ifise ibara ry'ubururu rikaze bleu marine. Iyo modoka ikaba kandi yari ifise imparati C3255 A. Imodoka yahavuye imenyekana kwa ya Rodrigue Nzeyimana, umuyobozi ajejwe by'ubudandaji mwishira hamwe Burundi Cement Company Buseko. Mucamwe bahiganiro cyo kuri no mugoroba kijanye no kubaganirira ibijanye nifatwa be nibugurengero rya Rodrigue Nzeyimana kuva kuwa 12 ndamukiza mu 2018. Kino kiganiro tugikoze mu gihe haciye imyaka 3 Rodrigue Nzeyimana abuzwe irengero. Muti Rodrigue Nzeyimana yarinde. Rodrigue Nzeyimana yavutse avukira mu gisagara cya Bujumbura mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 980. No kuvuga ko Rodrigue yabuzwe irengero afise imyaka 38 y'amavuka. Rodrigue Nzeyimana ni umuhungu w'umunyapolitike azwi cyane mu Burundi, Joseph Nzeyimana. Ku bakiri bato bashobora kuba batari bamuzi, Joseph Nzeyimana ni umunyapolitike yabaye inshuro nyinshi muri leta y'u Burundi. Mu myaka ya za 70 ari imbere mu bashikiranganje bakiri bato batanguranye n'ubutegetsi bwa President Yohani Baptiste Bagaza mu 1976. Joseph Nzeyimana yarashinzwe yandi mabanga menshi, mu nyuma arasubira araba muri leta y'u Burundi mu myaka ya za 90 inyuma y'igandagurwa rya President Melchior Ndadaye. Joseph Nzeyimana kandi ari mu bashinze imigambwe ya mbere igihe hasubiye kwemererwa imigambwe myinshi mu Burundi mu 1992 akaba ariho umugambwe wiwe RADS wemegwa gukora icese ku mugaragaro mu Burundi. Joseph Nzeyimana ntakiri muzima, yaramaze kwitaba Imana. Reka rero tugaruke ku muhungu wiwe Rodrigue Nzeyimana. Rodrigue Nzeyimana yarangije amashuri yiwe ya kaminuza mu gisata c'amategeko aho hari muri kaminuza yigenga bita Université du Lac Tanganyika mu mwaka w'2007. Aharangirije amashuri Rodrigue Nzeyimana yagiye gukorera muri societe yakora ibyo gutuma tumanako amakuru yitwa Africell. Societe yahavuye yugara mu 2014. Inyuma haciye nk'imyaka 2 Rodrigue Nzeyimana niho yahavuye aje gukorera iyindi societe yitwa Burundi Cement Company, societe ikora isima bita Buseko. Amakuru dufise twaronse mu isekeza ndondeza avuga ko Rodrigue Nzeyimana muri iryo shira hamwe yari muyobozi ajejwe by'ubudandaji. Akazi yayiherewe n'umukuru w'iyo societe ariwe umugwiza atunga w'umunyarwanda Tribert Rujugiro. Amakuru dufise avuga ko Tribert Rujugiro yaba yatanze kano kazi mu ntumbero yo gushimira umuryango w'umuhisi Joseph Nzeyimana ku byiza Joseph Nzeyimana yari yaramukoreye. Mukaca mwumva kandi ko Rodrigue Nzeyimana yari umwizigirwa wa Tribert Rujugiro ku buryo baganira kenshi, ko kandi Rodrigue yaba yamenya amakuru atari make ajyanye n'umukoresha wiwe. Twaragerageje kumenya ibyumviro bya politike bya Rodrigue Nzeyimana nkuko abagenzi biwe, abajyango, abandi bamuzi bamutubwiye. Bose bavuga ko Rodrigue Nzeyimana atavye imigambi yarimo, yagerageza kuja gose kure y'ibintu bya politike. Mbere n'igihe hageze imyerekano kwiyamiriza ikiringo cya gatatu c'umuhisi President Nkurunziza muri 2015, Rodrigue Nzeyimana ntiyigeze yitaba imyerekano. Ikindi benshi bagiye baragaruka ko batubwira ko Rodrigue Nzeyimana yari umuntu w'umunyamahoro adasanzwe, ngo umuntu w'umutima mwiza, yakunda kwitwengera no gutera inkuru. Yari afise abagenzi benshi, ugiye no kumbuga ngurukana bumenyi ubona bamwibuka bose bakavuga ubugwaneza bwiwe n'umutima mwiza yari afise.
reka rero dutere tuja mu gice cya kabiri arico gihambaye muri kino kiganiro, igice kijanye n'ifatwa be n'ibugwa irengero rya Rodrigue Nzeyimana. Ngaha tubanze tubamenyeshe ko iminsi 3 gusa imbere y'uko Rodrigue Nzeyimana abugwa irengero habanje gufatwa uwundi mukozi wa societe Buseko. Ubatubwiye ko ari uwo yitwa David nawe w'umunyarwanda ashobora kuba ari n'umuryango wa Tribert Rujugiro. Ku mugoroba wo kuwa 9 ndamukiza mu 2018 uyu David yoba yafatiwe mu manuko bw'isagara ca Bujumbura. Afatwa n'abantu bavuga ko bari abakozi b'iperereza, baraheza mupfunga igitambara mu maso bamutwara mu kibanza yo batashoboye kumenya. Ageze muri ico kibanza bakamwambura cya gitambara, niho ngo hari ifoto bari bafise, barabifoto bongera baramuraba ngo barabona ko bari bihenze. Mu nyuma bamwereka ngo yandi mafoto abiri bamubaza bari bo, nawe ngo avuga ko abo bantu yo batarabazi. Ariko mwisekeza ndondeza twashoboye kuronka uyu David ngo twebwe nyene tumwibarize ibi byose aya makuru yagiye aramuvugwako. Ikindi gishoboka nuko abanyuruje uyu David bari bafise intumbero yo kwerekana ko inyuruzwa rya Rodrigue Nzeyimana bizoba rijanye n'ibyo ku kazi muri Buseko. David yahavuye rekugwa uwo mugoroba nyene kwigenekezo rya 13 ndamukiza yarasubiye araboneka. Tuje rero kubijanye n'uwa 12 ndamukiza mu 2018. Uwo musi Rodrigue Nzeyimana yatonze mu mirimo yiwe nk'uko asanzwe, arakora akazi ku mugoroba arakarangiza maze hagera gutaha. Ngo ari mu nzira ariko arataha niho yibutse ko ari ibintu yoba yari yibagiye ku muvyeyi wiwe, maze aranatelefona, yoba yaranatelefonye aramenyesha ko aza guca gutora ivyo bintu kura muvyeyi aho yoba yaba, niba tutihenze ni muri quartier Gatoke, aho ni mu gisagara ca Bujumbura nyene. Amakuru dufise avuga ko mu gihe cy'isaha 12 z'umugoroba Rodrigue Nzeyimana yabonetse aho bita kuri station Kigobe City Oil. Yoba yarinjiye muri alimentation iri kuri iyo station, yongera nahurirayo na bamwe mu bajyango biwe. Abano bajyango baramubona bararamukanya nawe, ngo niho babona itelefone yiwe ihamagaye acaboneka yihuta cyane nkuko yoba yari umuntu yaramuhaye isango ngo babonane. Mwisekeza ndondeza twaragerageje kurondera uyu muntu yaragiye kubonana na Rodrigue Nzeyimana. Amatohoza yacu yatumye dusanga ari uwitwa Andre Bimenyimana. Andre Bimenyimana nuwundi mukozi wo muri societe Buseko. Andre Bimenyimana twasanze ari ujejwe amastock, no kuvuga ububiko bw'isima, akaba kandi ujejwe gutanga isima distribution. Uyu twaramukoze ko amatohoza umwanya utari muto. Mu bintu bimwe mwese byadutangaje, icyambere cyo twashoboye kuronka nuko twasanze ari umuntu yegeranye cyane n'abantu batari bake bakora mu iperereza, harimwo General Gervais Dirakobuca batagira ndakugarika n'abandi bakozi bandi batari bake. Twasanze kandi no mu rupangu abamwo aba kumugwiza tunga, avuga ko yoba agurisha nawe nyene isima mu buryo butazwi, kandi avuga ko yoba akorana cyane n'iperereza kugira ngo urudandazwa rwiwe rugende imbere. Ikindi kintu cyadutangaje rero kuri uyu Andre Bimenyimana nuko atigeze avuga ko yavuganye na Rodrigue Nzeyimana kuri uyu mugoroba. Hari abagenzi biwe twashoboye kuganira baratubwira ko bicaranye hamwe na Andre Bimenyimana, bicara bavugana ibijyanye n'ibugwa irengero rya Rodrigue Nzeyimana, bavuga ingene yoba yarafashwe, ingene yoba yarabuzwe. Bose bakavuga ko uyu Andre yatangara mu bandi atacu yavuga kijanye n'iryo nyuruzwa. Icyabatangaje kurusha n'ingene atavuze ko ari wo muntu wa nyuma yaganiriye na Rodrigue Nzeyimana. Turageze rero urumva bwa mbere habaye telefone imuhamagaye ya Andre Bimenyimana. Mu nyuma hakiye akanya tubona ari telefone ya Rodrigue Nzeyimana ihamagara Andre Bimenyimana. Igihe muhamagaye nayo ikaboneka ko yari itumbereye mu bice byo haruguru ya Gare du Nord mu Kamenge, ko yari itumbereye mu bice byegereye mu kirabo iwabo n'abantu, ikirabo gisigwa n'umuhisi Lieutenant General Adolphe Nshimirimana. Ntidushobora kumenya neza kwaho ariho Rodrigue Nzeyimana yagiye kubonanira n'uyu Andre Bimenyimana, canke ko yoba yaragiye guhura n'uwundi muntu yoba yararungikiwe na Andre Bimenyimana.
icyo twashoboye kumenya gusa twabonye nuko umuntu bari bagiye guhura yaramuteye ubwoba. Biboneka ko Rodrigue Nzeyimana yakebwe mu gihe yaragiye kubonana n'uyo muntu. Ibyo tubivuga kubera iki? Nuko yabanje kunyegeza ibintu bimwe bimwe yari afise. Muri ivyo yaranyegeje nka telefone afise, bavuga ko ari telefone zimvye yo mu bwoko bwa iPhone. Yaranyegeje kandi ingodomoni yiwe, porte monnaie, yarimwe amafaranga yo yacika hafi umuriyoni. Ivyo bintu bibiri babitoye mu nyuma imodoka yaramaze no gushika muhira, basanga yari yinyegeje kure cyane musi y'intebe. Iyo ntebe iri ruhande y'unyonga imodoka, kugira abe yumviye kunyegeza ivyo bintu muri uwo mugoroba. Mu gihe afise uwo bagiye guhura, biboneka ko yakebwe ko aho hantu ashobora kuhagirira ingorane. Mu nyuma ivyakurikiye twamaze kubivuga, ni bimwe vy'uko imodoka yiwe yabonetse mw'ibarabara rya Boulevard du 28 Novembre, iboneka hafi ya campus Mutanga, hafi ya kaminuza y'u Burundi. Iyo modoka basanze imodoka ihagaze neza mu muserege, atacu yabaye umengana umuntu yayiteretseyo. Imiryango y'imodoka ntiyari yugaye, urufunguzo rw'imodoka rwari indani mu modoka, ariko imodoka nta muntu n'umwe yarayirimwo. Iryo barabara riramenyerewe ko rikunze kugira kubera ko amasanganya y'imiduga, ariko imiduga ibanza kugonga ikintu ikaca itembagarira muri uwo muserege, kenshi abanyonga bagapfa canke bagasanga bakomeretse. Iyi modoka yo yari iteretse neza ata muntu n'umwe ayirimo. Ico nico kintu cyatangaje kuri uwo mugoroba. Amasoko yacu, amasoko yisekeza ndondeza bwa mbere mu iperereza twashoboye kuvugana. Abo twavuganye atubwira ko batiboneye ivyinyuruzwa bya Rodrigue Nzeyimana, bafise ibyo bumvise gusa. Iryo soko ryavuze ko Rodrigue Nzeyimana bo bafise ko yafatiwe kwibarabara rya Boulevard du 28 Novembre hariya hafi ya Zaipeya. Akavuga ko hoba hari akantu k'agakorosi yo baragiye gukatiramwo ariho yoba yarafatiwe, ko yoba yafashwe n'imodoka zibiri zo mwiperereza. Izo modoka zikaba zoba zarimwo bamwe mu bakozi b'iperereza dukunze kuvuga mu madosiye atari make y'ukunyuruza abantu. Aho baduhaye hari nk'uwitwa Merance Nibigira, Jodasin Duwimana, hoba harimo kandi uwo batazira Rama n'uwo batazira Nomero. Ariko ibi nk'uko dukunze kubivuga twe ntidushobora kuvyemeza. Iryo soko rikavuga kandi ko abo bose bariko bakorana n'uwundi mukozi w'iperereza yitwa Atia Nduwimana. Iryo soko ryanavuze ko abari batumye abo nabo bari basiraye mu iperereza kandi bategerezwa kuca basambisha Rodrigue Nzeyimana. Abo nabo havuzwemo uwitwa Alexis Ndayikengurutse batazira Nkoroka, bena Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu, n'abandi bakomeye bategetsi bakomeye bo mu iperereza. Ibi nabyo nyine biri mu byo tutigera dushobora kwemeza mu gihe atandi masoko yabitwemereye. Twarondeye kandi abashobora kuba barabonye ingene ya modoka yatawe mu muserege. Ibyo twashoboye kuronka biva kuvuga ko yavyiboneye. Ibyo bivuga ko babonye imodoka zibiri ziziye rimwe. Muri izo modoka harimwo ijya voiture, warayirimwo bavuga ko yashitse hafi y'uwo muserege, akava mu modoka akaca asimbira mu modoka igira kabiri, maze ya voiture nayo ikibandaniriza mu muserege. Imodoka imwe asimbiyemwo ikiriruka iragenda. Iri soko rikavuga ko icyagiye kubatangaza gose mu nyuma ari uko babonye bamwe bazanye imodoka bakayita mu muserege, bari mu bahavuye baza nk'igipolisi kije kuraba isanganya byabaye. Aha rero bo bavuze cyane bamenye yari umukomiseri w'igipolisi mu gisagara cya Bujumbura, ico gihe akaba yari uwitwa Bonfort Ndoreraho. Nibi biri mu byo mwisekeza ndondeza tutemeza, ahubwo dushiraho kugira ngo bazokora amatohoza baze babikorereko. Mwisekeza ndondeza twagerageje kurondera ibyashobora gutuma Rodrigue Nzeyimana afatwa akabugwa irengero. Aha twaronse inzira zitatu abakora amatohoza bo kwitwararika bakarondera neza. Inzira ya mbere ijanye n'ivy'ubutunzi. Batubwiye ko Rodrigue Nzeyimana yagiye gukora muri Buseko mu gihe kitari coroshe. Icyambere cyo nuko isima ya Buseko hari abategetsi benshi bayigwanira kuyidandaza. Muri abo harimwo mbere harimo n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu w'ico gihe. Aha twaronse ivyemezo ko nawe ya telefona mu bahora batelefona babaza isima yabo.
ariko rero muri bya bibazo yasanze hariho abantu barangura isima bayirangura mu izina ry'ibihangange bikomeye mu butegetsi bwa CNDD-FDD cyane cyane ba generale usanga bavuka aho mu ntara ya Cibitoke. Abarangura barayirangura bakaca bayinyegeza, isima ikabura mu gihugu, imaze kubura bakaca baduza ibiciro. Rodrigue Nzeyimana yaje kugwanya bino bintu ibyo bita speculation. Ico gihe akaba hariho bamwe muri abo badandaza isima yoba yarakuye ku ntonde kubera ivyo bikorwa biteye isoni bagenda bakora mu gutuma isima ibura. Buseko igakora isima ikwiye, hagira mu gihugu isima ikabura, ntibumve ibiriko biraba. Aho niho bahavuye ishavu no gukubita urutoke ry'abo bantu, bamwe bategura bati bishobora kuba arivyo vyatumye Rodrigue Nzeyimana bugwa irengero, narijya muri abo bari bashavuye harimo ba general bakomeye cyane. Inzira igira kabiri twaronseyo ijanye n'ibintu by'ubutare. Iyi twayikuye mu isoko rikomeye gose rikorera mu kigo bita OBM, Office Burundais des Minéraux. Iyi muri iryo soko ryacu ryatumenyesheje ko Rodrigue Nzeyimana imbere yuko abugwa irengero yari amaze iminsi ariko arabona amafaranga menshi cyane ya societe Buseko yasohoka atazi ibyo agiye gukora. Maze Rodrigue Nzeyimana agatangura kubaza cyane bamwe no muamutwara abaza ataye amafaranga y'umurengera asohoka muri societe tutazi ibyo agiye gukora bijanye na societe, ayo mafaranga jahe. Kuba rero yagunya yibaza cyane, kumbure atanguye gukora n'amatohoza yavyo ngo vyo bari vyatumye hafatwa ingingo zikomeye zifatirwa mu bategetsi bari mu bushikiranganje burabe by'ubutare, harimwo abo mu rwego rwa OBM, hoba kandi harimwo nabo muri Buseko nyene baba bafashe ingingo zijanye no kutegura ibugurengero bya Rodrigue Nzeyimana. Bikavugwa ko ayo mafaranga y'umurengera yasohoka yoba yajyanwa mu bintu by'ubutare, ariko ngaha ntitwashoboye kuronka gutomokerwa neza ngo badusigurire ayo mafaranga iby'ubutare ivyo yoba yarajamwo neza na neza ivyo ari byo. Nongaha dusaba abazotohoza ko gitohoza neza bagatomora ivyo bintu ivyo ari byo. Icya gatatu naco cyaje ari kibazo gikomeye cyane, yo ni nzira ijanye n'iby'umutekano. Aha naho batubwiye ko nkuko twamaze kubabwira ko Rodrigue Nzeyimana yari umwizigirwa wa Tribert Rujugiro, bavuga ko yoba yari muri bake baba barashobora kumenya amakuru y'umukoresha wabo Tribert Rujugiro. Mu kwezi kwa gatatu mu 2018 bivugwa ko hariho umutamakazi afise ubucuti budasanzwe na Tribert Rujugiro yoba yari itavye Imana. Tribert Rujugiro acafata ingingo y'ukuza mwishingurwa ry'uyu mutamakazi, yoba yaje n'indege zimwe bita jet privé. Ico rero cyarashitse muri ico gihe nuko Tribert Rujugiro yasanze ko hariho abantu bari bateguye kumugandagura mu gihe yari kwava ku kibuga cy'indege ca Bujumbura. Mbere amakuru twaronse akavuga ko no mu gusubira inyuma yagiye gihuti yoba yafashe inzira idaca ku kibuga cy'indege, ahubwo yabaciye Uvira muri Kongo. Indege igenda ukwayo, nawe yafashe inzira yisa. Ibi navyo nyene ntidushobora kuvyemeza, ariko ni inzira twumva ko ikomeye cyane abokora amatohoza boheza bakabikorako. Ivyo bavuga ko byatumye Rodrigue Nzeyimana yikekwa ko ari we yoba yaratanze amakuru kuri abantu baba bari bateguye kugandagura Tribert Rujugiro. Nta cyemezo tufise cy'ivyo bintu. Mu kurangiza twoja kubijanye n'ibyakozwe by'ukurondeza Rodrigue Nzeyimana. Mu muryango wa Rodrigue Nzeyimana ntaco batakoze guhera bukeye yarayabuzwe kugira ngo bamurondeze. Ingufu zabo cyane cyane bazishize ku biro by'iperereza ry'u Burundi mu iperereza muri SNR. Amakuru dufise avuga ko hari umwe mu bajyango ba Rodrigue Nzeyimana yagerageje kuvugana n'indi nshuti ikomeye y'umukuru w'iperereza mu Burundi w'ico gihe, General Steven Hakarutimana. Maze bamuhamagara muri ico gitondo bamubaza Rodrigue Nzeyimana ko abazi yari. General Steven Hakarutimana bayishuye ko Rodrigue Nzeyimana yari mu iperereza, ko yoba yari kwabazwa ibijanye ngo n'ibitero byo byarategurwa bijanye no guhungabanya ya matora y'ibwirizwa shingiro yo mu 2018. Ico gihe yoba yanemeye ko bamubaza akanya gato mu nyuma bakamurekura. Uwundi asa n'uwemeje ivyo bintu
nkuko amatoza yacu abivuga ni Tribert Rujugiro yoba nawe yatelefonye umuvyeyi wa Rodrigue Nzeyimana maze nawe nyene amubwira nk'ibyo nyene amubwira ko afise amakuru ko Rodrigue Nzeyimana ari mu iperereza kandi ko yiteguriye gutanga ibishoboka byose bosaba kugira ngo barekure Rodrigue Nzeyimana. No kuvuga ivyo bimenyetso byose bitera bihuriza kuri ico kintu kimwe ko Rodrigue Nzeyimana yafashwe n'iperereza akaja gupfungirwa mu iperereza mu mwanya wa mbere. Ariko rero cyagiye gutangaza uwo munsi nyene kwigenza rya 13 ndamukiza nuko mwishira hamwe Croix Rouge batelefonye mu iperereza wabajije babwira ko Rodrigue Nzeyimana bagiye kuraba bagasanga atigeze hapfungirwa. Aho niho byatanguye ivyo gutera amakenga. Inyifato zakurikiye z'inzego z'igihugu no muri Buseko zaje nyene ziteye amakenga cyane. Mu gipolisi umuvugizi waco Pierre Nkurikiye yaremeje mu menyesha makuru aravuga ko igipolisi kiriko kirakora amatohoza kandi gifite ibimenyetso bikomeye bijanye n'abajanye Rodrigue Nzeyimana. Ico gihe yemera ko bazobishira ahabona mu nyuma ko batinya ko byoca byica amatohoza. Amakuru iyi nkuru tuyitanze haciye imyaka 3 Pierre Nkurikiye ntarigera asubira kuvuga ngo avuge bimwe igipolisi cyatoye kubanyuruje Rodrigue Nzeyimana. Abandi batangaje nko namaze kubivuga wa Tribert Rujugiro yaherutse gutelefona rimwe rya mbere umuvyeyi wa Rodrigue Nzeyimana ntiyigeze asubira kumutelefona mu nyuma mbere umuryango unamurondeye bavuga ko yoba cabacirako itelefone. Muri Buseko nta na kimwe bigeze basubira gukora kijanye no kurondeza umukozi wabo Rodrigue Nzeyimana. Ntibigeze banahamagara umuryango nguze gutora ibisigi ibikoresho ubutunzi Rodrigue Nzeyimana yoba yarasize muri iryo shira hamwe. Nta kintu na kimwe ciwe barigira basubira kuronka mu muryango kivuye muri Buseko. Ivyo bintu byose rero biza biteye amakenga kandi biteye ubwoba narijya biboneka ko abanyuruje Rodrigue Nzeyimana kubona imodoka bakiyaje kwita mu muserege bari bamaze gutegura ko atazosubira kuboneka. Aha rero ni ikiganiro cyacu kije kirangirira tugasaba inzego z'igihugu n'abandi bose babijejwe ko bokora ibishoboka byose hakakuga amatohoza nyezina yerekana ibyacikiye Rodrigue Nzeyimana ivyo arivyo. Dushimiye mwese mwakurikiye kino kiganiro naho ubutaha murakoze.